mu by'ukuri mu mwaka w'igihumbi amajana 1980 kubera ko amakungu yaramaze kubona ko ikibazo cyo kunyuruza abantu mu nyuma imiryango yabo ikabura n'irengero ryabo ko ico kibazo cari gikomeye cyane hahavuye hashigwaho umugwi twovuga udasanzwe ukurikiranira hafi ico kibazo ari wo bise mu rurimi rw'igifaransa Groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées ou involontaires. Uwo mugwi wari ubaye wa mbere ugiyeho kugira ngo wige canke ukurikirane by'umwihariko ikibazo kimwe ukwaco mu bijanye n'ibibazo byinshi biba bihari bijanye no kutubahiriza agateka kazina muntu. Mu myaka ya 21 uwo mugwi umaze ushizweho uramaze gushikiriza amareta arenga kwijana amadosiye y'abantu bavugwa ko babuzwe irengero kandi bikozwe n'inzego z'ibihugu amadosiye arenga 60,000. Mu mwaka uheze w'ibihumbi 2019 ushiro w'ibihumbi 2020 uwo mugwi warashikirije amadosiye arenga 100 mu bihugu bitandukanye kugira ngo ivyo bihugu bifashe mu kwerekana aho abo bantu bavugwa ko banyurujwe n'inzego z'ivyo bihugu baba baragiye canke naho nimba hari ibindi byabashikiye imiryango yabo ishoboye kubimenya nkumbure ishoboye kuronswa n'ibisigarira vyabo. Kubijanye n'u Burundi rero ishirahamwe Kavibe kimwe n'andi mashirahamwe akorera mu gisata cyo gukurikirana ivy'agateka kazina muntu yaba ayi Burundi canke ayo mu makungu ishirahamwe Kavibe rero ryarashikirije uwo mugwi w'ishirahamwe mpuzamakunguni amadosiye atari make kugira ngo uwo mugwi ushobore kugira ico ufashije kugira ngo imiryango y'abo bantu imenye ababo ivyababayeko. Uwo mugwi waranditse kenshi usubiza ko ivyashikirijwe n'imiryango vyabashikiriye ari naho banavuga ko babirungikiye leta y'u Burundi kugira ngo nayo nkuko bitegekanijwe mu bikorwa by'uwo mugwi ishobore gukora amatohoza yimbitse yerekane neza iyo abo bantu bagiye. Kugera no munsi rero muri ayo madosiye yose twatanze nta nimwe mu by'ukuri uwo mugwi waba warashoboye kuvuga ko leta y'u Burundi yakoreye ko ikerekana neza iyo abo bantu bagiye. Nkumbure aha ikibazo umuntu yo kwibaza ni kubera iki uwo mugwi usa naho ukorana cyane n'amareta. Igituma uwo mugwi ukorana cyane n'amareta nuko mu bijanye n'amategeko mpuzamakungu leta niyo yama ibazwa iminsi yose bijanye vyose n'agateka kazina muntu ku muntu wese ari mu gihugu kandi ni nayo ibwirizwa gufata ingingo zose zikenewe kugira ngo abantu bakingigwe.